ingazi ndwi umuntu umukristo ategereza gucako kugira ngo ashike ku masezerano yiwe. Hari ya masezerano uhora yagusezeraniye, ariko rero hari na zangazi utegereza gucako urire ushike hahandi utore vya bindi kwa kundi uhoraho yabikugeneye kugira ngo ubishikeko. Nibitoroshe mugabo kandi birakunda kandi birashoboka. Turamaze kwiga ingazi zitanu zose zitandukanye. Twatanguriye ku ngazi yitwa agasuzuguro, aho twabonye ingene umuntu ashobora gusuzugurwa, agasuzugurwa kandi n'abatomusuzuguye. Turamaze kandi kwiga ingazi kira kabiri yitwa ubukene, ingene umuntu ashobora gukena gose agakena koko. Twarize ingazi gira gatatu yitwa guhemukirwa, aho ushobora guhemukirwa no wivyariye cyangwa wakuvyaye cyangwa uwo mubakanye cyangwa inshuti yawe cyangwa uwo muvukana cyangwa undi muntu uriya cyangwa uyu. Turamaze no kwiga ingazi igira kane ivuga kwankwa, aho umuntu ashobora kwankwa akankwa koko kankwa urunuka. Turamaze no kwiga ingazi igira gatanu yitwa kudendebukirwa mu masengesho, harageraho wumva umengo uradendebukiwe mu masengesho. Uno munsi rero turaza kwiga ingazi yitwa kudenderezwa. Uraca kuri izo ngazi zose mugabo utarashika kuri ya ngazi yuko udenderezwa, ntubarashika hahandi asabwa kushika. Za ngazi ndwi ubutarazishikako. Ingazi ya gatandatu ivuga kudenderezwa. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ca mbere c'abami 21:9-10. Igitabo ca mbere c'abami igice ca 21 ku murongo w'9 no ku murongo wa 10. Havuga ati, yandika muri ivyo vyete aravuga ati, nimushinge umunsi wo kwisonzesha, mushire naboti imbere y'abantu, maze muzane abantu babiri bishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati, yarogose ku Mana no ku mwami. Muheze mumujane inyuma y'igisagara mumwicishe amabuye. Imana idufashe cyane. Iyi ni inkuru ya Naboti, Ahabu na n'umudamu wa Ahabu nawe akaba yari umwamikazi Yezebeli. N'abantu batatu bavugwaho cyane, mugabo mu nyuma hashobora kuvugwaho n'ugira kane yitwa Eliya. Mugabo rero ahanini ngaha ngomba kuvuga cyane kuri Naboti ingene yadendereje. Tuko tuvugana rero kuri rya jambo ryo kudenderezwa, aho umuntu ashobora kudenderezwa. Kudenderezwa ni ijambo riri mu Kirundi, ni igihe umuntu ashobora kuvugira ivyo utavuze canke akavuga akakubeshera, akavuga ati naka koko vyagenze uku naravyiboneye niho narindi, canke ndafise n'ivyemeza, canke ndicabona mbere hakaboneka n'ivyabona vy'ibinyoma bikakwemeza koko mwari kumwe canke vyari bimeze uku na kuriya. Hari ibintu byinshi usanga batarinda kubaza ivyemeza, ariko kandi hari nibindi basaba ivyemeza. Hari nikindi gihe bisaba ko naka aboneka kugira ngo hamenyekane ukuri. Wa munaka mari mukeneye ugasanga baramuguze, no kuvuga baramuhaye nk'igiturire, akacaza akakudendereza mu bintu utaze. Hari nigihe bashobora kukudendereza bitabavuye ko nabo nyine, ugasanga barakudendereje kuko bakwitiranije. Barashobora kubona umuntu musa canke umuduga usa na wa undi gwawe canke ishati isa na ya indi gwawe, bakaca bemeza ati naka twamubonye ati yari aha naka, mbere n'ibirato yasize imbere y'umuryango. Ugasanga baravyemeje kandi baravyemeye n'abari ngaho bose. Aha rero umwami Ahabu yari yashimye uruzabibu rwo kwa Naboti. Gwari umurima yari shamvu yasigiwe na basekuruza. Nuvuga yari tongo, tuvuze mu Kirundi cyumvikana cubu, yari tongo yasigiwe na sekuru. Nuvuga kandi iryo tongo yumva kuri we ko rimuhagije kandi ryari mu uruzabibu. Uruzabibu muri ico gihe nico cari gitegwa nkenegwa nyamukuru kiri imbere y'ibitegwa byose. Wabona ati nteye uruzabibu nzoba nteye imbere. Kandi no mu migani myinshi cyangwa uturero Yesu yatanga ku ruzabibu ko yarazi ko ari uwo murima canke arico gitegwa bakunda cyane gukoresha. Hari uribuka ko muri
Yohana 15 Yesu yavuze ati ni jewe umuzabibu kuri na data ni wenyeneho kandi ishami ryose ritama uvuga araritutura karikurako. Nukuvuga kandi ko uruzabibu yarutanga ko akarorero ko yarazi ko bose baruzi kandi ari gitegwa ngira kamaro ku bantu baho bico gihe. Ubwo rero Naboti yarafise ico gitegwa ciwe, uwo muzabibu wiwe warumeze neza kandi kumbura abantu bose barenganaho barawifuza mugabo bakabura aho babicisha. Barumva ko kijya gitegwa, barumva ko ruzabibu ngene yarukoreye neza, ingene yarututuriye neza, ingene yarushiriye intabire nziza, uko yarugiriye neza boruronka nabo. Mugabo ntibiyumvire nabo gukorera neza inzabibu zabo, bakiyumvira kuri rwa ruzabibu rwa Naboti, bakiyumvira kuri zangabire ufise. Nabo nibarondere gwabo, nibaze aho wazikuye ku mavi, wafashe imyanya myinshi urasenga, wafashe imyanya myinshi uja ku musozi, wafashe imyanya myinshi urisonzesha, wafashe imyanya myinshi urasoma ijambo ry'Imana, wafashe imyanya myinshi uregera abakozi b'Imana barakwigisha, wafashe imyanya myinshi yo kuronka formation ikwiye. Ariko babona ingabire ufise bakifuza kubera nkawe, mugabo ntibashake guca aho waciye hose. Barabonye inzabibu za Naboti barazishima kandi barazifuza, mugabo ntibifuza kubanza guca ahandi yaciye. Hari abantu benshi usanga bifuza kwimbura badashaka kurima, barifuza kwimbura batashatse kubagarira, barifuza kurima batashatse gututurira. Abantu babaye ruguru canke bigeze kurima, Jesse nigeze kurima, barazi neza ingene umurima uruhisha. Turavyibuka turi kwishuri bakubwira ati rima turaguha amanota, ukarima kubwira ngo uronka amanota. Mugabo umuntu arima kugira ngo akorere umurima wiwe, arazi ingene akorera neza kandi arazi ingene mbirusha. Kuva mu gatondo urazinduka kare mu gitondo uzi ko ugiye gukorera umurima wawe, mugabo urima bakubona, mugabo bagera kwimbura bakifuza kwimbura nawe cyangwa bakifuza wowe uje pembeni maze nabo bimbure. Umwami aravye asanga wa murima wa Naboti ni umurima mwiza kandi udoshe umeze neza uteye igomwe, acara wifuza, arifuza ko wa murima bo ukuraho mbese afate na wa murima ahukuyeho afate ahatera imboga. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahatera imboga zoba zarirenga sinzi cyangwa imisoma cyangwa ibiki. Mugabo urumva ibintu by'imboga nk'irengarenga byari ibintu bisuzuguritse biri hasi cyane yiyo muzabibu. Afata umuzabibu wa Naboti awukate awukureho maze nawe ahashireho irengarenga cyangwa izindi mboga. Naboti aramwanyira amubwira ati n'Imana ntivyumve ko noguha ishamvu ryanje, ishamvu itongo ryanje nawe na sogokuru, nawe na sogokuruza. Basogokuruza bose bari mahanyene, bari bafise umurima ahanyene, kandi ni naho nereka kumbure n'abana banje, ni naho nanje nzosigira abana banje byose bigende neza. Mugabo Ahabu amubwira ati we ntangorane, reka uwume ndawutware, nzotuma ndaguha uwundi murima canke ndaguhe n'amafaranga. Mugabo rero Naboti ntiyarakeneye uwundi murima, yarakeneye cya kindi kikomoka kuri sekuru. Cya kindi wahawe, kagakiza wahawe kari mu mutima wawe, gumya ko nyene nta kandi gakiza bo gukabira ngo akandi. Agakiza kawe wahawe nta woga kaba amafaranga, ntihagire umuntu aguhendesha amafaranga ngo agukure ko cya kindi cikimazi cyawe mu mutima cyari hahandi mu mutima. Naboti aranka, amaze kwanka ahanini ngomba gushika kuri hahandi yo kudenderezwa. Naboti amaze kwanka, wa mwami Ahabu arataha, ageze muhira niyifuza gufungura, acarahagarara araba igihome gusa, niyifuza n'ikintu nagimwe yovuga cyangwa ikindi. Nukuvuga umunezero uramushiramwo, arumva ko abuza amahoro kubona ataronse agaparasera kamwe karimo inzabibu gusa zo kwa Naboti. Kandi yari umwami atwara igihugu cyose Samariya, kandi yarafise ububasha bwo gufata yandi matongo manini atagira uyafise, cyangwa amatongo ya leta ko niwe yari umukuru wa leta, cyangwa amatongo yose atagira beneyo, akayegeranya agateramo izo mboga akeneye gutera. Mugabo yifuza cya kindi cyo kwa Naboti kuko yabonye cyari cyiza cyane. Ariko kandi amaze kugera rero muhira, umudamu wiwe ari we Yezebeli aramubaza ati mbega none gamutama none ko byanse kufungura
ni impamvu kize utuma udafungura. Umwami aramubwira ati je gituma nafungura nuko Naboti yanyimye ryatongo giwe ngo ndahatere imboga. Yezebeli niwe umudamu w'akarorero kabi muri Bibiliya. Yari umudamu w'impanuro mbi kandi yiganza. Ndakwifurije kutaba nka Yezebeli. Umumama wese cyangwa umwigeme ndamwifurije kutaba nka Yezebeli kuko nakarorero kabi kabaho. Wo tumuba nka Esiteri. Yezebeli aramubwira ati ibyo nibyo byotuma udafungura. Reka mu minsi mikenya je iryo shamvu ndari gushikiriza. Ukaca wiyumvire ikintu cyo wacananiye umwami. Mbega uwo mudamu we umwamikazi mbega yogishikako gute? Kandi umwami vyanse. Mugabo nyamudamu ategura kudendereza umuntu w'Imana Naboti. Aragira inama kandi arazitunganya neza zo kudendereza umuntu w'Imana. Nauzi ko nawe utaradenderezwa. Kumbure nawe umaze gushika kuri iyo ngazi yo kudenderezwa. Canke ntayo urashikako. Mugabo nimba utarayishikako nayo hazogera igihe uyishikeko. Urengane ugere ku yindi ngazi igira ndwi. Uno munsi tuko turi ngazi igira gatandatu ivuga kudenderezwa. Naboti yari ngaho ntaco yinona, yaraza ati kumwami namwankiye kuronka ryatongo nta ngorane nta kibazo. Namwankiye kuvyanje nawe anyangire kuvyiwe. Sasa tugumane uko tubane mu mahoro. Mugabo Yezebeli acafata umugambi wo gutuma ko abashinga ntahe. Novuga ko bara abashinga ntahe bibipfu n'abaganwa bibipfu kuko umushinga ntahe nyezina ntashobora kwemera kujya igiturire kugira ngo adendereze uwundi muntu. Arabumvisha babwira ati mugende murondera abantu babiri maze mwisonzeshe. Urazi kwisonzesha? Kenshi twisonzesha tuko tubwira Imana imibabaro yacu, tuko tubwira Imana imitwaro yacu. Mugabo nabo bakisonzesha, bisonzeshereza kudendereza umuntu. Nta kibi kingana nk'ico. Ukiyiriza inzara atari uko ugomba ubwiza bw'Imana, atari uko uregera Imana ugira adoration canke louange uyihimbaza canke uyitazira, ukagira ukwisonzesha ari uko ugomba kugirira ikibi undi muntu.